muri iki gihe ntituzokwishime ngo twarize cyane akamaro k'ishuri nivyo ni gusoma no kwandika mugabo ahanini ubunye ahise kiragenda ikiratera ije imbere ni hazogera igihe tubeshwaho n'ibintu dusanzwe dukora ubwenge bw'iwawe donc jeno ndaryoherwa mbonye akantu nakoze kambaye umuntu ari mu kindi gihugu hari umuzungu akabona agafata ibyo muntu yambaye ikintu gikorerwa hehe acagira amahosheshi ku gihugu cyacu akabona n'ibindi bintu ndangakaranga bihageze igihugu cyacu nimba muri Kenya bateye imbere mu bintu bya art by'abanyamyuga ese tubona mubibona kuri ziyakamambiri abakobwa akunda kwambara ngo n'udukenya ipera imwe nikora umuntu umwe oya ikora nk'abantu bacika kuri batanu ugasanga umwe ajeje gukora italo undi ajeje gushira ko tuya tudede two hejuru ugasanga ikirato kimwe gikoze nk'abantu batanu niyo mpamvu usanga bafise company itapfa ku nomvuga gute itapfa guhomba uko nyene bizokoma bikorwa kubera bikora abantu benshi nanje niyo ndoto ufise kubona umunsi umwe canke igihe kimwe dukora ibintu vyinshi mu mwanya muto. Hello guys, abakunzi ba Yaga Tech TV nko mubibona canke nkuko mubizi twagarutse kandi na muri ya vibe nyene tubazana ibintu bishasha ibintu bitesa nkuko muvyibonera ngaha impande yanje umuhungu atesa umuhungu w'akaranga ariko kwanza barenda baramuze ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho umuntu wese aherereye ni Yaga Tech TV na Love Gloria turagwaye kaze muri Yaga Tech. Murakoze cyane. Reka ndamureke yivuge. Ku mazina nitwa Munezero Robert nkaba nd'umunyakaranga umuhinyanyuzi ahanyanyura ubudede akabikoramo ibintu bitandukanye. Antwa turabibona murabibona namwe ko uraberewe bre. Murakoze cyane murakoze. Kandi abantu b'Imana araza kubitwibwira akora ibintu byiza nanje murabona ko nanje ntisa ku maboko akora ibintu byiza araza kubitwibwirira. Reka rero Robert chaka utubwire Ego. Novuga gute ni gute wisanze muri ivyo bintu. Novuga yuko cyamera mbere ibintu nkora ni impano. Ni impano nisanzemwo. Ego narabivukanye burya umuntu wese avukana impano. Mugabo nayo nzi ikibazo nagize je impano yanje nayo nagiye kugira ndayimenye ko ari impano jare byageze tugire ngo menye ko ari impano yawe nagiye usanga namenye ko umenye impano yanje hari ahantu narindi mu kigo c'abajene abana tumwa tukiri batoya ikigo cyakira abana bato cyitwa Visi niho nabonye abavuzi b'ingoma bako barakora nk'ibinambaye ibi vy'ibitako abavuzi b'ingoma barabizi cyane niho nabibonye bako arabikora gutyo nanje ndumva umengo ndabikunze rero igituma navuze yuko ari impano umuntu aba afise narashitse aho hantu ndabiraba ndumva yuko umengo ivyo bintu nanje nabishobora nikibibona gusa narinze kubaza ati biyo bikora gute icaje kubigaragaza oya namwe abinyigishije ahubwo niho nabiboneye cyane uvumengo nanje nabishobora umunsi umwe niho naciye ngira gute naciye nsaba abako barabikora umunsi ngarutse ndabasaba ati mananje ndabafashe baratangara babona ati wowe dufashije kuko nange nkiri muto cyane cyane bati je none wafasha ibyo byo kumanura hari muri 2011 2011 gucyonye ego niho naciye bama ndabafashije babona ndabigerageza banyeretse dutoya gusa dukeye niho naciye mvuga ati burya ibi bintu ni impano nacinda yibandanya gushikana no munsi nacabandanya ndabikora yego biratese ariko Jean turabona abantu benshi bakora umwene tutubrasi yego ariko Jean ntituba dufise iyi model tudufise Jean model imeze uramaze kutubona antuka yego bifise iyi ni model imeze ukuntu gaguca akumere ufise indi model imeze ukuntu kwiki wahisemo gukora iyi model imeze gute ibintu ubuhinga buratandukanye ko novyita ubuhinga buratandukanye ese tuje aharini iyo nkoze ikintu ndagerageza kwidifferencier n'abandi bakora ngaha ahubwo je ngerageza kwiyumvira ku bari mu bindi bihugu nko muri Kenya za Tanzania za Uganda niho bakora utuntu nyene sikuvuga ngo badusumba ubumenyi oya bakora utuntu dutandukanye n'utwiwacu bivanye na materiel cyane cyane je nahisemo gukora nk'ivyo honye kuko ni ibintu nyene byanjemwo kuya kubwiye ko ari impano bamwe usanga babikopye
ugasanga barasubiramo ikintu cy'umuntu yakoze muga je ndicara nkiyumvira nkaraba igikenewe muri societe ese tukuba jeune cyane cyane nibo nibazako kuko nibo babikunda hama nkaca créer niyo mpamvu usanga kenshi usanga zitandukanye je ivyo nkora n'ivyo abandi bakora kireso nigishije jaro wigishe nusaga akora nk'ivyo ukora yego birateza atwa birateza ewe nambari kubera Jean nkunda son genre de brasserie baza sinzwe cyo gituma je sais pas ariko shaka umbwira yego donc ufise abakiriya benshi bien sûr yego basi uhora wibwira ati okay ko mufise abakiriya benshi umunsi umwe abakiriya bagenzi batangwe promotion yego yego mandavyumvira kandi ati nk'umukiriya wanje ndamukore nk'aka brasserie ngaha kanse kati Jean ubwa God bas nyene kakahomeshe bavuga ati kabeme n'umukiriya wanje yego ivyo mandavyumvira kandi ndanabikora hari nk'umukiriya usanga kuva nk'ikibitangura gushika n'ubu iyo aronse nk'umuntu akeneye akantu k'akadede imbere yuko abaza abandi arinda kurondera kwanza agiye urabona jenzo karonda byo cyane gose naje ndumva mu minsi nimba nambaye akantu gakanditseko version of God iyo ni nani yiwanje ni surprise yiwanje mbaye ndashima aranyemereye kado Robert murakoze okay shaka rero umbwire kandi Robert genre ukoresha ibikoresho bimeze gute ahanini nkoresha ubudede imigozi hari imigozi barobesha ibintu by'amafi abarovyi barabizi genre bakoresha mu kuroba yego ni irakomeye cyane niyo nkoresha esirtu nk'ama brasserie yagutya hama ibi by'abavuzi b'ingoma ivyavuze nkoresha agashinge yego ivyavuze nkoresha agashinge n'ubudede nyene urumva ko bica bijana donc mu gukoresha urushinge haba harimo yego haba urunyuzi rumeze gode haba urundi runyuzi bakoresha imuzu mugabo rutandukanye na ziyatuzi turoroshe cyane mugabo zidukoresha ibi by'ibitako bwa rukomeye cyane yego alala bana yandi ni kuri ingeno vuga gute hariho novuga hari gihe umuntu aba ariko iyo umuntu aba ariko arakora ibintu yego ntabura ibintu bigenda biramuca intege genre ama circonstances yego nta gihe hageze abantu bakaguca intege bakavuga ati basi nko mu ntango par exemple mu ntango niho usanga bigoye yego abantu bakubwira ati ibyo bintu ntabyo uzoshobora ikindazi basi abantu bagenda baraguca intege muri ico gihe wabyitwayemo gode yego je nanje byaragize gushika nari nk'igihe z'ishuri 2021 none z'ishuri niho naciye nangura kubikora kandi kubisubira kandi kubikora uko nabikoze ubwa mbere kera ikiri muto wa mugabe bikora ishuri sinabibandanya cyane kandi sene bwagere kuri niveau d'experience ifise ubunye ico gihe nk'ikibisubiramo rero muri ishuri nyene no muhira ese byatanguriye muhira aho narisanzwe mba abavyeyi babona umengo ni ibintu byo gufyina bambwira ati genda wige muri university nkabwira ati je kweri ni haragera ko niga hagoreka kwanza mbaze nkore ibintu je niyumvamo babonye umengo ni ibintu byo gufyina muhira ego umva babona umengo ni ibintu byo gufyina ava ubunye mugabo n'abafana bakomeye rero babonye biriko biravansa bategeza gushika cyane gose rero hari igihe kimwe nigeze kuronka opportunity yo kugenda kwigisha abandi bajene ruguru igitega yari projet bya Pasake Burundi ishirahamwe rya riri gitega niryo ryari ryanditse projet hama barashiramo ibi byo kwigisha ibintu by'ibidede cabarandondera turavugana turaganira niho babonye yuko rero ibi bintu bifise akamaro kuko naragiyeyo marayigiye kinini ya hafu kwezi ndiko ndigisha abandi bajene ibintu nkora ngarutse niho babonye yuko bya bintu ni sawa kuko narafashije nyine mu muryango ndafasha ibintu byinshi ndabarabona yuko harimo n'amahira yari experience surtout byace byongera kandi n'ubumenyi burenze no kuronka amahera cyabitera bije imbere gushika n'ubu iyo mvuze ati nkore niho bambwira ati nyabwo watevye nakoze nabarambaza ati ko gudakoze
umva bace bafata umengo nakazi je nayo nabitanga kuva kera karakazi muga kugira byinjire mu bantu ko arakazi byafashe igihe yego. Okay, hama abantu bagusupportinga nawe nuvuga abantu bagushigikira basi haba hariho nuvuga god basi abantu bakunda ibikorwa byawe gose naho bagushigikira abantu bashigikira cyane mbere n'abakiriya banje kuko urinze ugura akantu k'ibihumbi 10 ibihumbi 20 umushigikiye deje kandi ubikunze yego munango niba ari babyumva cyane kuko kwambara ama bracelets tutakorewe nga mu Burundi wamengo ni ingwano ikomeye ku bajene ubu vyofuma ubu bakora jije ukora ko bane gisagara kiko kiraja isi yarahindutse je naciye amakarorero hari umupapa raho yigeze kuza nari ngikorera muri Mise Viva yaraje avuye muri Kenya umva yakora muri Kenya acazi no mu Burundi agishika mu Burundi yambwiye ati je mvuye muri Kenya kubera kurondera bracelet nambara cyane bazene no kubera iki ari muri Kenya bazikora ati je ari aho nkorera hakorera abakenya benshi tukora hari abakenya n'abarundi n'abaganda babavanganye usanga aba étranger bo mu bivyo bihugu bambaye ama bracelet yabo ahageze igihugu cabo mugaje nkiramwa bati none ibi bintu bikorerwa hehe cyangwa ati reka je nzogene mu Burundi njanywe no kugurondera izo bracelet zonyene kuko abo bakorana bose wasanga bambaye bracelet yo kuboko ari ya Kenya yambaye nka muri Kenya canke atako yambaye barabona yuko ati barakunda igihugu cabo ese ubyambaye birerekana iyindi shusho ku gihugu barabona ati kiya kintu cyakoreye mu Burundi nivyo yaciye yaza cyane ambwa ati kweri izo ni ngwano twagwanye n'ubu tuko turagwana je ndaryoherwa mbonye akantu nakoze kambaye umuntu ari mu kindi gihugu hari umuzungu akabona agafata ibyo muntu yambaye ikintu gikorerwa hehe acagira amahosheshi ku gihugu cacu akabona n'ibindi bintu ndangakaranga bihageze igihugu cacu nico ahanini no bita gute iyo uneje imbere ku mukiriya ubuteje imbere jewe ubuteje imbere igihugu twese tugatera imbere cyane gose. Okay, uri novuga gute urivira umunsi umwe kuzogira novuga nka entreprise bwati ngire basi ibikorwa byanje byaguke komsa n'abandi bajene ba novuga gute akazi n'abandi bajene cyane gose. Nabitanguye vuba mugabo kuri ku kintu cyo kugira entreprise cyangwa ishira hamwe si ikintu coroshe mugabo ni pole bizoshika ubunye novuga gute zari nk'indoto zo kubona umunsi umwe ndose nka commande y'ama bracelet nk'ijana tukazikora nko ku munsi umwe cyangwa iminsi ibiri ego ubyo biva kuri travail biva kwigisha uwundi ese ku bantu babikunda bashobora kuza nkabigisha tugafashanya kuko nimba muri Kenya bateye imbere mu bintu bya art by'abanyamyuga ese tubona mubibona kuri zyakamambiri abakobwa akunda kwambara ngo n'udukenya ipera imwe nikora umuntu umwe oya ikora nk'abantu bacika kuri batanu ugasanga umwe ajeje gukora italo undi ajeje gushira ko tuya tudede two hejuru ugasanga ikirato kimwe gikoze nk'abantu batanu niyo mvu usanga bafise company itapfa ku numva gute idapfa guhomba uko nyine bizokoma bikorwa kubera bikora abantu benshi nanje niyo ndoto ofise kubona umunsi umwe cyangwa igihe kimwe dukora ibintu byinshi mu mwanya muto ego. Okay, hari igihe birashika ngo haze ndovuga gute nk'umuntu basi atarondera nka bracelet canke ivyo bintu nyene genre vy'akaranga basi ugasanga arondera nka tuya dupere araho agema pere bashira abari ku mpuzu ikirabona ugasanga rero nawe ashaka genre par exemple nkaka kawambaye ngahaguje ugasanga basi ashaka nkako kaje ku mpuzu yego yego meruka kubikora kandi experience na nongereje ku yo sanzo office izo mpuzu bwa mbere ndabikoze donc uwo mu mama yaramaye designer ikoze mu bindi bintu mu mabara bicafye acambwira ati je ngene iyi design ikore mu budede nyene ikintu yari gishasha yego yaramaye designer ndayikora mu budede ndamwereka ifoto nizo mpuzu ndazifise mu mafoto na jewe akibimbwira nyene sinabitahura cyane kuko bwari bwa mbere ndabikoze mugabo narafashe umwana ndavyumvira ko ndiyumva ko no bikora ndagerageza kumupropoza aranyereka ati design niyi uyikora gutya hama ukayishira ku mpuzu zarashitse kandi izo mpuzu zaraguzwe
kandi zaragaragaye mu no vyita gute muri Tanganyika fashion show ni fashion nyene ni show yo kwerekana aba impuzu abanyabidere bambara abanyamyuga dukora nanje byaramaye ikindi kintu cyo kuvuga ati ngabiro nanje ari kishi kandi hantu kuko bambaye impuzu barayikoresheje muri izo mpuzu barabyambaye bihiko n'ibidede nyene uko nyine ubimbwiye yego okay alala biratese je dufate ni ku mpuzu iyo ariyo yose canke ni navuga ngo ni ku mpuzu ariyo yose canke hariho impuzu bidakunda ko hari impuzu bidakunda mugabo ahanini izo nakoze zari amashati nshaka kwishira ku mufuko nshaka kwishira kuri call nyine nkaraba nyine ahantu canke hari amashati utudede nyine yego tukajako yarakunda dushonera ko tukajako hamwe hariho n'ishati bakunda kwambara amadote bambika ababaka bagize dote uruzibona dufise tuntu ngatumanuka nk'ukunyi canke kumbega ziya ni munzu nyene bambika abakoragira ama dote imanza muri mu muzu nyene ziranga igihugu cacu yego urazibora bambara nk'abashinga nahi okay ndabona ziyamuzora bambara muri dote mu madote canke mu mariage yego abagabo cyane cyane yego ese tunibitako baba bavyambaye bijo nko bijye bambara ni birajana yego cyane birajana abo okay rero shaka utwerekeye genre apart y'ivyo tubona wambaye hariho ibindi rubyundi bwoko genre gukora yego ikintu cerekeye ubudede ndagihinyanyura nkiyumvira ikindi kintu ndakora udushakoshi tw'abakobwa akunda kwambara bagashiramo utuntu dusanzwe nk'itelefone fondote naje nari gashe kushirigiza gukora kiwanje nshiramo dufate nk'ingodo ari usanga kenshi ari usanga kenshi imifuko usanga ari mitoya ugashiramo nk'ingodo ugashiramo n'utuntu tubayabaye yego hari n'undi munsi nigize kwiyumvira nyene umva ese ngumwa kubwiye ko ari ingabirano iyo niyumvira ikintu nkora ndagiha umwanya ngaciyumvira neza okay dufate nagasakosho gushamwe par exemple telefone nukuvuga donc ahantu haba hari utudede ni akawambara guca oya ugose bagaguze nk'umudede gushikana naho naho shiri telefone yego aba karimo nyene nagakora ngagahinyanyura narigeze gukora no kwiyumvira kuri style yo wambaye nk'ipantaro cyangwa iki ngakora nk'isenti mu budede bikajana niyo pantaro bikaje bigaca bijana n'agashakoshi uramaze kubikora kandi navyonyene ndamaze kubikora abagenzi banje mumushorere mwongere mumushorere mumushigiki cyane gose mumushigikire ugira bavuga utsimbataza impano ikirundi kiragoye gutsimbataza impano ngira ko nyene bavuga no kwiteza imbere no guteza imbere impano yiwe yego ndashaka rero utubwire novuga gode ahantu twosanga ibikorwa byawe just aho nimba ari ahantu ukorera twogusanga nimba ari ku ma réseaux sociaux yego Robert Munezero cyangwa Robert R akoresha imbuga ngurukana bumenyi zitandukanye hariyo Facebook izina ni Robert R konyene Instagram ni Munezero Robert hama WhatsApp utakoresha nimero kuri nimero ya 67 142 534 aho hose uranora tukavugana yego hanini ngona kuri réseaux sociaux yego agenzi banje mu mushorere cyari abagenzi bamaze kugira hari abagenzi bamaze kugira amakomande cyane iwiwe n'abandi mugenda mu mushorere kugira ngo dushigikire umuvukanyi dushigikire wene wacu kugira ngo atera imbere umugenzi wacu atera imbere natwe tuba duteye imbere cyane gose shaka rero imbere yuko turangiza donc hari abajene usanga novuga ngo bafise impano novuga usanga urafise impano cyangwa ugasanga urakunda ikintu yego ariko ugasanga swat uratinya kubikora basigatiye ivyo abantu bovuga cyangwa ugasanga novuga gode basi ubura aho bikorera cyangwa baguca intege shaka ugira ikintu ubabwiye aba bajene icyambere na mbere je cyo no babwira ubu muri iki gihe ni kuri je ibyo maze kubona kandi ese tusije je maze kubibona muri iki gihe nituzokwishime ngo twarize cyane
kwiga ni vyiza mugabo uwo kwirata ko bashure n'imyaka twamaze bwishure ko bashure yashataje amashuri ego ni meza twarize mugabo ishure akamaro ego akamaro k'ishuri nivyo ni gusoma no kwandika mugabo ahanini ubunye ahise kiragenda ikiratera ije imbere ni hazogera igihe tubeshwaho n'ibintu dusanzwe dukora ubwenge bw'iwawe donc nobahimiriza cyane kwiga ahanini imyuga itandukanye naje nk'ibitangura wamengo ni ibintu byo gufyina mugabo mu nyuma navuga ati reka nefite n'ubusiriye bwinshi ndabikore nk'akazi ndabizi bizoneza imbere rero nk'ikibitangura naje barancinege nkuko nyene narahura n'ibibazo ugasanga nkoze bracelet umukiriya ikeneye akaminduka ati bujyanye iyo bracelet nawe ikeneye canke wankoreye noya canke wakoreye runini umuvyo byose biva kuri travail donc ukayimukorera agaca yanka ngo wamukorere ni cengo yego akaca vyanka uko nyene nivyo nakubwiye mu nango niba ari bwajijuke ubunye hari abantu bavuga ati ikiga kintu no kironka yego tuko turatera imbere ahanini ko mbwira kuri aba bantu byo kwita gute bafise ubunebwe canke batarajijuka batarayumvira kwiga ibintu vy'imyuga itandukanye no bahimiriza kwiga imyuga apare ishuri apare ya universite canke ibintu dukora dusanzwe tuvuga kwandika twiga ibindi bintu byo gukoresha amaboko ari nko kwiga gufotora dukure ubunebwe dukure iki kujya ngezaje babise dukure ubunebwe n'akasinyi dukore twiyumvira ikintu gisumbirije ico dusanze tuzi niho bizokubeshaho ego ahanini nivyo n'abantu no vita gute bafise ingabirano zitandukanye mugabo badashaka kuzikomeza impano ni ikintu cyo kubeshaho kuko ndatanga karoro kuri kurya muntu dufate ashona ikirato kigucikiyeko ujya mu coordonner agishona ujyanye ari abantu benshi bamusuzugura mugabo ujya arakomeye kubera iki afise umwuga afise akazi yego ujya agiye kuryama aryamana umwuga wiwe avyose aravuvyukana biratandukanye n'ujya muntu toshobora kwiga ugasanga ejo igihe ari twakoze uno munsi ejo uracibagi mugabo ufise umwuga ufise byose urumva no bita gute umwuga n'akazi umwuga wo kubeshaho ugatunga n'umuryango kuko ari abantu benshi tuzi ese mu bindi bihugu bitandukanye babeshewe no gufotora babeshewe no gucapa kandi umengo ni ibintu byo gufyina ugasanga aho kantu gatoya wibagije ko ari gato gatunze abantu benshi na jewe no kwiyakarorero ubu uye tuvugana hari ibintu ntakigora umuvyeyi fasha ngamwe ati burya fisa commande y'ibihumbi 100 sishobora kugura umuvyeyi ntigurira amamega oya ndayigurira nico twiga imyuga itandukanye gutyo bizo tuzokwiteza imbere duteze imbere n'igihugu duteze imbere n'abandi mu kubisangiza n'abandi ego okay merci beaucoup murakoze cyane nonga ndabashimira cyane ama TV online akora ku ma réseaux sociaux atandukanye muradufasha gushigikira guteza imbere impano zitandukanye kandi no mubikoreye jeje nyene mubikoreye n'abandi kuko igihugu ahanini si umuziki gusa cyangwa umupira gusa igihugu ni twese niwe mutima turonka mukate ugana yego duteze imbere igihugu duteze imbere abajene duteze imbere impano kucyo bidushikana imbere ndashimiye ya Gatech n'ubwa mbere ngore ikiganiro ngaha yego n'ubwa mbere ndayikoreye ko oya ikindi gihe deja niyo muhira amaze kuba muhira duteze imbere igihugu nongera nibutsa kandi Robert R akora ku ma réseaux sociaux atandukanye arakoresha imbuga Facebook ni Robert R Instagram ni Muneze Robert hama nimero ya WhatsApp ni 67 142 534 67 142 534 yego murakoze cyane okay merci beaucoup na wakoze kutwita wakoze kudutera iteka ukaza kuri TV yacu kameme hariho nabo dusaba ibiganiro kabitwima ariko kameme wewe wakimaye merci beaucoup nongere nshimire kandi abakunzi ba Yaga Tech TV mushishikare kudukurikirana ghost ndabutsa kandi kugira subscribe comment na share thank you